Ndongeye ndabahaye mwiriwe mwese. Amakuru tubazaniye rero muri kano kanya ni inkuru itanezereye cyane. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye biravuga ko yaraye ntibuca. N'ubu ngubu biravugwa ko hari abagiye kumusengera. Deniza Bucumi Nkurunziza ngo yoba yashitse kwa Varisito Ndayishimiye, aho iboneka ko uyu mutama ameze nabi cyane, arwaye arembye. Amakuru aravuga ko kuva ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yafashwe n'ubugwayi bukomeye cyane butari bwamenyekana. Yafashwe guhema vyanka. Bamwe bati ese Varisito Ndayishimiye yoba yahawe isumu nk'uko vyagendekeye Koloneli Reveriyano Ndikuriyo. Ibi bintu biba ku bategetsi b'u Burundi vyoba ari ibiki? Niba umukuru w'igihugu nawe yaba yafashwe akaba yatanguye kwitabaza amasengesho ya Deniza Bucumi Nkurunziza, vyoba bimeze gute? Ibi navyo turabibabwira ku buryo buramvuye. Nayo kandi hari itangazo Faustin Ndikumana, uyu muramuzi cyane, abandanya asemerera cyane avunenga ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, ubutegetsi bwa CNDD FDD muri rusange. Atanze ubutumwa bukomeye cyane kuri Varisito Ndayishimiye ko agomba kwemera akemanga, niba adashoboye gutwara akigirayo abashoboye gutwara igihugu akaba ari bo bagitwara, aho kugira ngo abandanye yica yonona igihugu n'abarundi muri rusange. Garashiraho imbona kazoza z'igihe azoba atakinariho, ngizo mbona kazoza none ninde azozishira mu ngiro, ninde azozishira mu bikorwa niba Varisito Ndayishimiye mu mwaka w'2026 azoba atakiriho, atagihema umwuka w'abazima? Ngo niyihe icerekezo azogiramwo uruhara, avuge ngo mu myaka 5 iri imbere canke 10 iri imbere tuzoba dushitsa aha, tuzoba dukoze iki? Ivyose navyo muraza kuvyumviriza muri aya amakuru. Ivyo Faustin Ndikumana asanzwe avugira ishirahamwe Pariseme rijejwe kugwanya ibiturire ngaha mu gihugu c'u Burundi yaciye abishikiriza. Nayo kandi turababwira ko ukuri kubagandaguye bajya babikira b'abataliyano batandukanye, bashika kuri bangahe bose, bashika kuri 3 b'abazungu nyine b'abataliyano. Ukuri kwanyegejwe na leta y'umuhisi Petero Nkurunziza kukabandanya kunyegezwa n'ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, bakabandanya gupfunga, kuboha umugabo atuzuye canke adakomeye mu mutwe w'umusazi w'umugwayi, akaba ari we baja gupfunga. Ngukuri kubandanya kukaja ahabona. Uwitwa Jerome yaje muri iyo dosiye, yaje kuyigaragaramo gute? Ibi navyo twabibateguriye. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, ufyonde sabone. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwajeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cyane. Ntumuze mutangwe idonido ni mukanya isase. Sangwe kaze, ndasubire ndabaramutse. Nkuko rero twari duhejeje kubibabwira, bajya ababikira b'abataliyano harimo haravugwa vyinshi cyane, hari kuvugwa vyinshi bitandukanye kuri bano babikira b'abataliyano bagandaguriwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nyamara iryo bara ubutegetsi bwa CNDD FDD ntibashatse kugira ico babivuga ko, baciye babinyegeza cyane. Mu kubinyegeza baravyegetse ku mugwayi adakomeye neza mu mutwe, nkuko twaciye tugenda
twama tubibabwira mu bihe bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ababikoze, ababigize biboneka ko ari ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Bajya babikira b'abataliyano bakaba barishwe ku mategeko canke ku mabwirizwa y'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Abatware batwara kino gihugu akaba aribo baciye bategeka ko igandagurwa ry'abarya bataliyano b'ababikirakazi. Nyamara rero ubutegetsi kubera iki bwanse kugaragaza ico bakinyegeje inyuma y'ivyo vyakozwe, y'ivyo vyabaye kuri abo babikira, abo bataliyano kazi b'ababikira biciwe ngaha mu gihugu c'u Burundi, nyamara bakabandanya ababinyegeza. Inyuma ry'ifatwa rya Guillaume Harushimana i Parma mu Butaliyano, hari benshi batwandikiye basaba ko tubafasha gutahura icatumye uyu Murundi afatirwa mu mahanga. Hano turafata akanya tubibutse iryo gandagurwa ry'ababikira muri 2014 uko ryagenze. Turabaha kandi ibyavuzwe kuri Guillaume Harushimana n'ingene yavyisiguyemo n'icigwa twokura mu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kamenge, Paruwase Guido Maria Comforti, umunsi w'Imana, igenekerezo ry'indwi ukwezi kw'icenda 2014, hari hafi isaha 11 z'umuhingamo, niho hicwa ababikira babiri b'abataliyano kazi. Bishwe bakerewe, bongera bakubitwa ikibuye mu mutwe. Uwabishe yaranabakuye uduhuzu two munsi kugira vyitwe ko yari aje kubafata ku nguvu. Biciwe mu buraro bwabo. Uwo mugoroba umubikira agira gatatu w'umutaliyano kazi siho yari yagiye gutegera umushitsi ku kibuga c'indege ca Bujumbura ca Melchior Ndadaye. Ivyo vyatumye umwicanyi aca aguma anyegeye muri prafo umukurindira ko aronka akaryo keza ko kwica uwo wa gatatu. Itegeko yari yahawe yari iryo kubica bose uko ari batatu. Uwo mugoroba nyene inkuru yaciye imenyekana, iraca mu maradiyo, igihugu cose kirumirwa kiracika umugongo. Mu gipolisi bo baciye barungika abapolisi bacungera iki kigo kugira ibara ntirisubire kugwa. Ababikira basigaye bararyamye iryo joro bizeye ko bacungerewe, ariko isaha 8 z'ijoro umubikira wa gatatu nawe yishwe kwa kundi nyene akerewe abapolisi ntibatabaye. Amazina ya bano babikira bishwe ni Olga Lasheit, yari afise imyaka 83. Agira kabiri ni Bernadette Bogian, yari afise imyaka 79. Wagira gatatu ni Lucia Prisi, yari afise imyaka 75. Uko ari batatu bari bamaze imyaka hafi 30 bakorera mu Burundi no mu buseruko bwa RDC, aho bakora ivyo kuvura abakene cane cane. Uyu mwicanyi yasohotse gute adafashwe kandi ikigo cari gicungerewe n'abapolisi?
ubu bwicanyi bwarababaje cyane abarundi na cyane cyane abanyagihugu bari basanzwe bafashwa n'abo babikira. Mu gitondo cyo kuwa 8 ukwezi kw'icenda umwaka w'2014 abanyagihugu bo mu Kamenge bazindukiye aho kuri paruwase ari benshi cyane. Abanyagihugu bagumye basemerera ko umwicanyi yari akiri mu nzu, barahakwa no kugumuka, bashaka kumwifatira bace bamwica. Niho General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza yashika muri ico kibanza, yinjirana n'abapolisi kuraba ivyo ari vyo. Abanyagihugu ntibamenye ko Adolphe n'abagenzi biwe bari bazaniye umwambaro w'igipolisi wamwicanye, maze nawe asohokana n'abandi bapolisi ataco yinona. Uko niko uwishe ababikira nk'uko yahavuye avyivugira. Yasohotse aho hantu akingiwe n'igipolisi be n'iperereza ry'u Burundi. Abanyagihugu barajumarirwa, barabura ingene wa mwicanyi abaciye mu myanya y'intoki. Izina rya Guillaume Harushimana vyahavuye rimenyekana gute ko ari we mwicanyi rero? Uwiyemereye ko yishe ababikira yitwa Jive Nduwimana, yari azwi cyane ku izina rya Jiventi, yava mu Kamenge. Jiventi Nduwimana yari yahoze ari umugwanyi wa CNDD FDD, hanyuma arinjira mu gisirikare inyuma y'intambara. Kubera amakosa, Jiventi yarirukanwe mu gisirikare ariko acahabwa akazi mu iperereza ry'u Burundi CNR, Service National de Renseignement. Yari azinanye cyane na General Adolphe Nshimirimana. Nk'uko Jiventi Nduwimana yavyivugiye, akazi kiwe kwari ukuza aratumwa ko iyo hari umuntu agira yicwe. Yakora akazi ko kwica abantu. Inyuma yo kwica ababikira, Jiventi Nduwimana yaciye arungikwa muri Somalia mu basoda b'u Burundi, naho we atari akiri umusoda, yakorayo iperereza. Jiventi Nduwimana yahavuye atanga intahe yiwe, ayiha umuyobozi wa RPA Bob Rugurika. Intahe yayitanze akiri muri Somalia. Muri iyo ntahe, Jiventi yaratomoye neza abo bagiranye inama itegura ubwo bwicanyi: General Adolphe Nshimirimana, General Gervas Ndirakobuca, Joseph Mathias Niyonzima Batazira Kazungu, Komiseri Ayubu, Guillaume Harushimana be n'abandi bari basangiye misiyo yo kwica. Nk'umupolisi yavuga ko yitwa Mwarabu. Mu ntahe yiwe, Jiventi yavuze ko umunsi baja kwica aba babikira bavuye ku kirabo iwabo w'abantu ca Adolphe Nshimirimana, arakagwi kagiye kuri misiyo yo kwica ababikira, kagendera mu modoka yariko inyongwa na Guillaume Harushimana. Jiventi Nduwimana yavuze ko iyo modoka yari iyo kuri Centre Jeune Kamenge, ari naho Guillaume Harushimana yakorera. Amaze gutanga iyo ntahe, Jiventi Nduwimana yaciye akurwa muri Somalia, agarukanwa mu Burundi.
yarururutse indege kuwa 3 z'ukwa kane umwaka wa 2015. Ico gihe hariho ubwoba ko ashika yicwa. Mutama Petero Claver Mbonimpa Aprodeh arasemerera kugira Juventi ace ajanwa mw'ibohero rizwi. Juventi Nduwimana yapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba, ntiyigeze aburanwa. Ido nido ry'ivyo yiyemereye ko yakoze. Kw'igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icenda 2017, Juventi Nduwimana yarasohowe mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Babanje kumuhenda ngo hari igikorwa bamuronkeye, ntiyamenya ko ari we aramukiwe kwicwa. Kuva ubwo ntarigera asubira kuboneka. Inzego z'Uburundi nta kuri zikeneye kuba zomenya abo baragandaguye bajya babikira canke ukungene vyoba vyaragenze kugira ngo uyu Juventi Nduwimana abandanye aja kugandagura bajya babikira bagandaguriwe mu Kamenge. Ivyo vyose ubutegetsi bwa CNDD FDD burakeneye gutanga intahe, burakeneye gutanga inyishu no kwerekana abo mugabo barakoze rijya bara, bakarekura wa mugwayi wo mu mutwe adakomeye mu mutwe bace bavyegeka ko akaba ari we bapfunga, kandi hari uwavyiyeme atanga intahe zihari ku mbuga hwaniro, ari dokima abantu babitsa amavideo yiwe n'ama audio yiwe byose birahari. Kwa Bob Rugurika bifise kandi bimwe aranabisohoye mu biganiro birahari jyani no kuri internet. Ivyo vyose rero nakamaramaza, kandi ubutegetsi bunagomba kwerekana aho Juventi Nduwimana yagiye, karibo bari bamupfunze ubu kuki atagaragara, abiwe nabo baramurondera. Amakuru yacu rero tubaye yahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke se ugakoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, hama ucunya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira uzoba uherereye hose kw'isi. Mwahejeje gufyonda subscribe, kandi tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.